Turabaramukije inshuti namwe bakunzi mbonesha kuri Riziki TV. Uyu munsi tukaba twashitse ku rugo rw'Abasigwa ba Riziki. Umuvyeyi ariko asaba ubufasha kubw'indwara yo kunyunyuka, ariko bikaba bitakunze ko ashobora kuvurwa, ubu akaba atakiriho. Twashitse rero ku muryango ugizwe n'abasigwa biwe hamwe n'uwamugwaje. Hari bari biyumviriye kugira ico bakoze, hari agafashanyo bari babategekanirije, ariko umuvyeyi yaciye asezera bataragatanga. None rero uyu munsi turi kuri urwo rugo, turi kumwe n'umuhungu mukuru yasizwe n'uwo muvyeyi. Yego, arashobora kutwidondora hanyuma tukaganira gato. Mbega mwari musanzwe muri abana bangahe mu muryango? Abana bane. Umuvyeyi wanyu ntabwo yashoboye kubandanya ko kwabaho, ariko kandi hariho abantu bari biyumviriye kugira ico bakoze. Hari umumama ari muri Canada afatikanije n'umumama Zainabu ari muri Arabie Saoudite, biyumviriye kubashikanako agafashanyo ko kangana kose. Bari bategekanije ko kofasha umurwayi ngo yivuze, ariko furuca ruramujana bataragashikana. Yego, mbega wewe ukakiriye gute nubwo kumbure uvuga uti karacerewe ariko kakaba kagushikiriye? Kacerewe rwose, gusa nyine ndashima kubera ko bagerageje kutwiyumvirako. Si bose biyumvire kutwiyumvirako kugira tugire ikintu nk'ico. Ukuri ndabashimiye cane imfashanyo yabo, bazakomeze kugira uwo mutima wo gufasha abandi. Hari abana muri mwebwe bari baciga? Yego, bari baciga, gusa bose bari bahagaritse bivanye n'uburwayi bw'umumama wacu. Nanje nahagaritse uburwayi butangura kw'ishuri, nanje nagiye guhagarika amashuri. Wewe wari ugeze mu mwaka wa kangahe? 9. Aho baheze nk'ikiringo c'umwaka canke kingana gute? Imyaka 5. Numva bisanzwe iyo ngwara nawe iyo myaka nyene maze mpagaritse nawe yarayimaraye. Kuri jewe twarabanye Bujumbura, amaze gufatwa n'iyo ngwara ko byatangiye bukebuke nubwo tutavuye mu nyuma. Jewe nahagaritse ngiye kuraba ukuntu twoza turifasha nyene mu muryango, turifasha nyene mu kwaragira igihe nanjye ndananirwa. Maze kunanirwa rero yaraduze Ngozi ashikira ngaho hamwe na wabo. Maze kubashikira umva kuko nabo bari babana bari biga i Bujumbura, nabo bakibahagarika, gusa uyu mwaka nyene bari bahagaritse. Abo bana hamwe boronka umuntu abafasha boshobora gusubira kw'ishuri bakabandanya. Hari ikindi wosaba kumbure nk'aba bantu? Urabona yuko nubwo bamwe badashobora kugira umutima wo gufasha, harimo abandi bake bashobora kumva bofasha. Ni ikindi kiki wosaba abo bantu bagize umutima wo gufasha? Ico nabasaba nuko basi uko ngerageje kuraba uko tubaye, uko bimeze, kuko niwe umuvyeyi twari dusigaranye yarashoboye kutwitaho uko bigenda kose, akagira ico aduha. Gusa nyene urumva nyene ko ntawe ubana n'uwundi, uvuga ati turi hamwe, umwe wese aba kwa naka n'undi aba kwa naka. Umva ntidushobora no kunabonana, haca n'igihe kirekire tutabonanye. Uwo muvyeyi wundi mutari kumwe uriko uravuga ninde? Ni papa tuvyara. Nosaba nuko yego badufashije ivya mbere kandi twabishimye, ubwo n'ubundi bagize imbere bagasakara nk'akandi kantu botugira ku mutima. Ubwo nyene kubasaba nyene si itegeko, bagize agatima ko twongera ibindi navyo nyene twabishimye. Wewe niwe ugiye guhagararira umuryango, mbega ubu wowe wiyumvira ko ugiye gukora iki? Aho gafashanyo bari barungitse, bari bambwiye ko nokwigamwo ibintu vy'imyuga. Ngiye kuraba nyene nokwegera ibintu vy'imyuga. Gusa urazi nawe umwuga nawe uriko urawiga ntushaka kuguhemba, usanga nyene ari ibintu bigoye kugira ngo ushobore kuronka ivyo ufungura uri kwiga n'umwuga ata mafaranga uriko uraronka.
nanjye simbona ukuntu bigiye kuba ariko reka twizere Imana ishobora kuzokorera mu bantu bakagira icyo badufashije turutse ku Mana. Mbega mwari musanzwe mufise aho muba ubu bimeze gute? Naho twari dufise tuba ko naho twari mu cyumba twari dupanze urumva nyene nabo batonya banje hano baba ni kwa kugamburuka kubaha abantu tukavuga ati rimwe murabaye ngaha umva nyene aho kuba mu bisanzwe twe nyene aho dufise nanje ubwanje nyene mba mu bagenzi mva gusanga ari ibintu bigoye. Barashimira maman ari muri Canada, barashimira na Jayc ari muri Saudia bakigoro bagize Imana ibahezagire cyane bibafashe koroherwa. Ikindi kintu wobasaba kumbure aho bagejeje ngaha, hari ikindi kintu wobasaba gushika uyu munsi? Icyo nabasaba ni uko batotwibagira badugumiza ku mutima bakatubera ababyeyi hama abashimira na televiziyo Jayc TV yoyo yatugezeko igatera akamo ikadushikira.